Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza imisi yose kuri iyi mboneshakure ya Hejuru TV. Ndabahaye ikaze muri aya makuru asozera iyo twabashikirize kuri uyu wa mbere kw'itariki ya kabiri kwezi kw'icumi 2023. Reka nyatangure mbaramutsa kandi mbaha ikaze aho muherereye hose. Abadukurikiye bari mu Burundi mu bisagara bitandukanye no mu ntara ndabaramutsa. Abadukurikiye bari mu bihugu bibanyi bari mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure, ndabahaye ikaze ntimuze gucikwa. Tuba tohereza amakuru abavugwa mu bimenyesha amakuru ku mbuga ngurukana bumenyi biba vyatangajwe n'abategetsi batandukanye, ingingo ziba zafashwe, hari ibivugwa cane n'amasoko yacu dufise hirya nino mu nzego no mu bice bitandukanye bigize igihugu c'u Burundi. Ivyo vyose rero ni navyo tugiye no kugarukako muri uyu mugoroba. Ingingo nkuru rero turaza kwibanda kuri izi zikurikira. Abashikiranganji bane bahejeje gukomborwa n'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Itangazo rero ryasomwe na Prosper Ntahorwamiye yarisomeye kuri radio na televiziyo vy'igihugu RTNB, avuga biri mw'itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo gukombora abo bashikiranganje uko ari bane, ndetse akaba yagennye nabo kubasubirira. Vyinshi rero kuri iyo nkuru mu kanya gato turaza kubigarukako mumenye abo bashikiranganje bakuwe ni bande, ese ababasubiriye mu bibanza bahoramwo boba ari bande. Ivyo vyose muri aya makuru twabibateguriye ntuze gucikwa. Mushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu ati kwaka igiturire umwenegihugu ni icaha kidaharirwa kuko bituma abo mworo n'abamukomokako bose. Ivyo rero akaba yavuze ko hagiye gutuma inzego zitandukanye z'ubutungane zihaguruka, ndetse ico kibazo co kurya ibiturire ciganziwe mu bice bitandukanye bigize igihugu c'u Burundi gihere, kuko ngabenegihugu barageramiwe n'abariko babasaba ibiturire. Mu ntara ya Bururi muraza kumviriza ko hari umukuru w'umutumba Nyavyamu muri komine Bururi n'abandi batatu bafashanya kurongora uwo mutumba boba bafunzwe mu gasho ka komisariya y'igipolisi muri iyo ntara kuvera mu mpera z'indwi iheze. Ivyo bakoze n'akamaramaza navyo mukaza gukurikira iyo nkuru yavyo ku buryo burambuye. Ndagusaba rero kugira ngo aho uherereye hose ntuze gucikwa n'amakuru havugwa cane mw'idonido kuri izo ngingo nkuru duhejeje gushikiriza. Ndagusaba kandi kugira ngo ufyonde kuri subscribe canke sabone niba utari wafyondako, ibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza. Felicito Ndayishimiye akenshi yavuga amajambo avuga ko hari abamudodobereza mu migambi aba yateguye bigatuma adashika kwihangiro yihaye. Vyose rero bikaba binakurikirwa n'impinduka zitandukanye, ndetse no kuri uyu munsi umukuru w'igihugu ahejeje gukombora abashikiranganji bane, ndetse akaba yahise ategeka ko basubirirwa. Abo nabo rero ni Sanctus Niragira w'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi, ubu muri uyu mwanya asubirijwe na Prosper Dodiko. Mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu Dr Sylvie Nzeyimana yarasanzwe arongoye ubwo ubushikiranganji asubirijwe na Dr Ridwine Baradahana. Mushikiranganji Ezekiel Nibigira rero yahora atwara ubushikiranganji bw'iyinjira ry'u Burundi mu muryango wa Afrika y'ubuseruko, ugwaruka n'inkino n'imico kama, ahejeje gusubirwa na Gervais Abayeho. Deogratias Rusengwa Mihigo akaba asubirijwe Venuste Muyabaga. Aho rero ni mu bushikiranganji bw'abakozi n'akazi no guteganiriza kazoza abakozi. Sanctus Niragira na Deogratias Rusengwa Mihigo bakaba bakombowe bamaze umwaka umwe gusa, kuko bari bashizweho muri Nyakanga 2023 inyuma yuko Alain Guillaume Bunyoni hamwe n'abandi bashikiranganje batandukanye boba barakuwe mu bibanza bahoramo mu mwaka uheze w'ibihumbi 2022. Impinduka rero zihejeje gukorwa n'umukuru w'igihugu, tukabandanya no kubakorera amatoza kugira tumenye vyinshi
vyoba vyarakozwe n'abo bashikiranganji bigatuma basubirizwa n'umukuru w'igihugu ndetse n'ayo mazina mashasha muri leta ya Varisito Ndayishimiye tukazabakorera amatohoza kugira tumenye vyinshi kuri bo, ivyo bari basanzwe bakora, ivyo bari basanzwe bajejwe n'ibindi vyinshi vyerekeye kuri bo bazobikurikira kuri iyi mboneshakure ya Hejuru TV. Umushikiranganji w'intwaro ya hagati mu gihugu ati kwaka igiturire umwenegihugu ni icaha kidaharirwa kuko bituma ab'umworo n'abamukomokako bose. Martin Niteretse yagize ati mu Burundi amahoro ariho ariko hariho agahaze k'indongozi zimwe zimwe kugira ngo zitunganirize umwenegihugu zibanza kubasaba amahera canke ibindi bintu ngo hariho n'indongozi zitabona iyo zija cane cane mu gisata c'ubutungane ngo turasavye mwebwe banyakubaha bihebeye Imana mudufashe mukoranye umwiherero w'abacamanza b'abakristo begukira katolika bahamagare mubigishe icarico ubuntu kuko birateye isoni kumva umucamanza aca imanza zibiri zidasa uno musi rero akaruca uku ejo akaruca ukundi inkozi z'ikibi zigafatwa ejo zikarekurwa. Ivyo rero bigiye guhagurukirwa co kimwe n'abandi bose bakorera mu gisata c'ubutungane kuko ni Nyamirababi izofatwa yatse igiturire umwenegihugu izofatwa nk'inkozi y'ikibi idasanzwe kuko umwenegihugu ngo arashobora no kumara umwaka wose amafaranga angana n'ibihumbi 10 akoze ko kubera atunzwe n'ivyo yirimira mucamanza agaca mwaka igiturire c'ibihumbi 50 agacagurisha impene canke itongo kandi atahandi azosubira gukura amahera yo kugura iyindi agaca abo mukene. Ivyo bibwirizwa guhagarara kandi n'icaha kidaharirwa kugira umuntu umworo. Iyo umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu Martin Niteretse yabishikirije kuri uyu wa mbere Gitugutu 2023 hariho hahimbazwa umunsi mukuru wahariwe amahoro n'isabukuru y'imyaka 10 ry'ikigo c'amahoro no gusubiza hamwe co gukira Shengero Katolika. Mu ntara ya Bururi reka tugere mu yavugwa cane mu butungane hamwe n'umutekano. Mukuru w'umutumba Nyavyamo muri komine Bururi n'abandi batatu bafashanya kurongora uwo mutumba fungiye mu gasho ka komisariya y'igipolisi muri iyo ntara kuva mu mpera z'indwi iheze. Felix Niyongabo ni musitanteri avuga ko bagirizwa ko bagurishije ibiti vya leta atarusha bafise no kudafasha mu kuzimya imiriro ya Nyakanga. Ariko rero bamwe mu banyagihugu bo muri uwo mutumba bemeza ko abatware bo kuri uwo mutumba ari bo babararitse no kuri uyu wa gatandatu mu kuzimya umuriro wari wasubiye kwaduka kuri uwo mutumba bagasaba ko borekurwa bisigaye ngo babibaze bidegembya. Umukenyezi yitwa Marie Chantal Habonimana avuga ko umugabo yamwagirije usuma n'uburozi ashaka kwizanira umuhabara. Ni nahe yatanze ikinyamakuru Cayaga akaba ari cyo cayishize ahabona. Naye Marie Chantal Habonimana avuga amahano atagira izina yakorewe n'umugabo wiwe ashaka kumwirukana ngo azane uwundi mugore. Umukenyezi afise imyaka 43 n'abana 4 aba ku mutumba Rusivya mu ntara ya Mwaro agiye kubaka afise imyaka 22 mu minsi ya mbere bari babanye impundu amarembe n'umugabo. Aciye imyaka 8 ngo umugabo yatanguye kumwigenza ko arondera aho yo mufatira kugira mwirukane kiye kimwe yamwabetse ibara ko yamwivye amafaranga 1000 mu bihumbi 40 vy'amarundi yari yamubikije. Ivyo biti hwe kadundura muzi Chantal yibagira indya z'ingurube mu isafuriya zikaburirayo. Umugabo azibonye atereye induru ku munwa yereka ababanye ko ari uburozi yateguye acafatiraho aramwirukana aba yashikanye umuhabara ishakira. Chantal yaciye asubira iwabo jana n'umwana umwe ariko ndaberekeye aho yarituye sentare y'intango yo mu Kayokwe fashijwe n'amashirahamwe Kafob na AFJB. Ubumeri Chantal akaba yaratunganirijwe. Niyo ntahe rero yindi nayo twari twabateguriye muri aya amakuru. Hari izindi nkuru rero ziriko ziravugwa cane. Ikinyamakuru magazine Jimbere naco coba canditse vyinshi bigiye bitandukanye byabaye kuri uyu umunsi.
Lazaro wa muhinga w'ibikorwa mvabwenge yahavuye aronka viza. Wani wa mugabo ni w'umubaji yashikirije ku mukuru w'igihugu ko viza yo kuja muri Katari mwihanishwa we atayironse, kandi abari kumwe ku rutonde rw'abasaba viza bo bazironse baranafata n'indege. Ubushikiranganje bujejwe harimwo imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu kamenyesha ko viza yiwe yabonetse, ashobora gufata urugendo akaja kwerekana ibikorwa vyo muri Katari, aho bagira bati tumwifurije urugendo rwiza. Banywanyi bacu ndabakengurukiye cane ko mukurikiye aya makuru kuri iyi mboneshakure budahwema gukurikira Hejuru TV. Ndabasaba kugira ntimuze gucikwa n'ayandi tuzoshikiriza ku munsi w'ejo. Gutya udusozerere ay'uyu munsi mbakengurukira cyane ko twabanye, kandi mbasaba kugira ngo no ku munsi w'ejo tuzobane muri byinshi bitandukanye tugenda adushikiriza. Imana ibaheze.